munsi bafashe ibihano byo gufatira Rwanda ibihano by'uko uruganda canke rafineri y'inzahabu n'ubundi butare ruhingura babikuye muri Kongo ibyo bintu bihagarara. Uno munsi nimba makunga ariko aravuga ati nibwo butare hagarika kuko uraza ko hari resolution yabaye muri Union Européenne ivuga ati icambere dufata nuko hari amasezerano yarahari hagati y'u Rwanda na Union Européenne yo guhanahana ubutare n'ayandi mabuye y'agaciro barayahagaritse mu nama ya bose. Uno munsi ugacibona Amerika nayo yavuze ati ahubwo dufatiye ibihano rafineri yo mu Rwanda kuko irafina ubutare buvuye muri Kongo kandi n'ubwibano kandi buvayo bugashika mu Rwanda bushesha amaraso. None aho Rwanda bacavuga yuko Kongo mu buseruko bwaho barakarima kayo gute kandi deja bizwe. Abanyamerika mu bintu byose bakora bariha timing bakavuga bati etape ya mbere tuzokora iki gikunze sava etape zikurikira cyatuzireka byanse tujya ku ya kabiri. Mugabo nagenda kubwire buke intambara canke ibyo barimo byabo byo guhuza abantu uko biri bigira karandiriye bihagira na bije ibyo bapanze nta kirengako hani kivako ubu bakubona ko bagifata igihano kimwe nukugenda basogeza bagenda baraba bati mbega karendere yacu itariki ya nyuma yo kumara ikibazo ni ingufu za nyuma twateguye kuzokoresha kugira ngo tukimare burundu nizi tibarazishikako intambara zakomeje ubazanye ibihano bya kabiri tuvuge ko ibihano vya mbere atanguvu byari bifite Kongoro Jacques ugiye kubiraba bagaragara nk'umugabo w'amajambo menshi amajambo ari mu ubwirasi amajambo ari mu ibinyoma umugabo agerageza akayambika ikoti yo kuri ayaye kandi atariyo Kongora kubwira yuko akwereka yuko ari wakora iby'igisirikare kuko yarigeze kuvuga yuko ari wagura amadrone kuzoja kurasa izo ntabarirwa ziri hariya ariko ngo yagura drone gute urabyumva ugiye kuraba uno muzi Kongora asa nuko umenga ni porte parole y'urugamba rimwe na rimwe akamena n'amabanga y'urugamba ibyo ba FARDC baba nimba bari kuri taba ya telefonye cyangwa abawazarenda ba ya telefonye bayimubwira ukasanga izo action bari bateguye gukora yamaze kudushira kuri Twitter yamaze kubishira muri audio yabitanze kuko hari umuntu ubona nahahagaze wavuze ijambo ugitanga utabanyamurenge baciyemo ibice bibiri ubu barimwe imigambwe ibiri umugambwe w'Akagara n'umugambwe w'Ubufobagane sibyo Kongora mu Bufobagane ntibamwemera mu Kagara ntibamwemera none uwo muntu baremaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore Samuel Sopota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza Sobrinde gusa ni kiremwa muntu itari cyo cyose uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu iritiro rimwe mililitiro 500 tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose mu butike ama alimentation mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye badandaza ikarama mwifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota mu byo mubaza twakure kuri 66 99 99 51 Samuel Sopota Services uruganda rukora amazi meza azimbutse sizere ku buzima bwiza. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri mikoni je nyere juste gari ma camera mwita umusaza twabakwiye muri tubasana ngaha naca cyane kuri umunsi uje kuvuga ibijanye na Kongo bantu b'Imana ivyi tuza kuganira mu kiyago cy'uno munsi narijya hariko aravuga ibihano bidasanzwe byafashwe
bifatirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi byinshi muraza kuvyumva ariko vyongeye turaza kuyaga n'utuntu n'utundi murabizi twama tubabwira ikintu bijanye n'inama y'ubuzima turaza no gusiga kandi kantu tubabwira nari umuntu uko biri kose nawe atari mu ntambara cyangwa ari mu ntambara akwiye kugumana ubuntu umutumire wacu nawe wundi ni Apotre Mayaga Isidore niyo mutumire ndabaramusanya kubaho Apotre ndabahaye bwakeye nizera ko meze neza yego ndamutsa n'abadukurikirana yego kandi Imana ibahumugisha mwese yego tubahe namwiriwe yego baraho bwije bagira ijoro ryiza twagomba baje mu busaso bari sawa abari mu mpande zose z'isi reka tubaramutse yego turabifuriza amahoro dufise ngaha Burundi murumve amahoro ari ngaha amahoro arahari kandi afadika yego nivyo gushimira Imana no gushimira Imana leta yemeye kuyoboka Imana yego wirongowe n'abakorana bakahereza bagakora ibikorwa by'ubutwari kugira ngo mu gihe tuzungurutswe n'abansi umwansi ntasigaza ahantu na hamwe yoca ngo aduhungabanye iki ni igikorwa c'intwaramiheto ni igikorwa c'abapolisi ni igikorwa c'abagiye guperereza ni igikorwa c'abari umutekano tubishimire umukuru w'igihugu ko yabishizemwo umutahe munini kugira ngo abaragiye canke abayoboye twe twibereye mu mahoro hari ikintu wavuze ati umuntu agira abantu babiri umukunzi n'umwansi ariko n'umwansi aza kubaha ntaza ntukamwemerere ko agusuzugura icyo si ubugize ikosa turi mu gihe ariko haravugwa ibihano bidasanzwe bijya bihano ku bwanyu mwavyakiriye gute mbega n'ibihano biri mu rukurikirane rw'ibindi bihano bimaze iminsi biriko birafatwa kugira ngo bagondoze igihugu cy'u Rwanda kugira ngo gishobore kwemera gutanga amahoro mu gihe kiyo kirahungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo murabizi ko atari rya mbere bafashe ibihano hari ibihano byaje byafashwe bifatirwa igisirikare cy'u Rwanda rero hariho n'ibindi byaje byafashwe mugabo no munsi bafashe ibihano byo gufatira u Rwanda ibihano by'uko uruganda canke rafineri y'inzahabu n'ubundi butare ruhingura babikuye muri Kongo ibyo bintu bihagarara ko basipoza yuko ayo mabuye y'agaciro atungisha u Rwanda mugabo abanje gusesa amaraso mu kindi gihugu n'ibyo bihano bafashe hanyuma hari ikindi nabonye ca Human Rights Watch basabye yuko hobaho sentare ikimanza ku vyaha vyakozwe mu buseruko bwa Kongo ibyaha by'ubwicanyi ibyaha ndengerabutungane byakozwe mu myaka 30 hamaze hariko haraba intambara abakongomani bapfa ku munsi bakaba bavuze yuko iyo ntuze ico gikorwa batanguje bacise 6 millions de voix pour la justice no kuvuga yuko bavuze yuko ivyo byaha bikurikiranwa kandi ata muntu numwe azoba ari hejuru y'amategeko ndetse badomye urutoki cyane kuri President Paul Kagame yuko nawene ibyo ateza kubazwa ateza kuzobazwa niyo sentare kuko les crimes zimaze kuhabera ari nyinshi kandi zagizwa ahari no Rwanda urumva ko ari ibintu bibiri bije by'agasakisaki ntizo ni ingaruka za bya bintu byo kuvuga nta mana dukeneye iyi Imana igufukuye ikagukura kwiganza cyayo satani ntabo umugenzi nibyo gukoresheje mu gakorana hageze kwishuza ijambo bakwishuza turi mu gihe ibihano bije imbere yuko inyuma yaho tubonye hadindi bihana imbere abagenerali batandukanye kugara ama Swift code bega muravye uburemere bufatiwe igihugu cy'u Rwanda haba kugara amafineri haba nibishobora kubazwa na Paul Kagame ku bwanyu tuvuge ko amakunga ariko aratahura ikihu Rwanda ariko rakorera ubuseruko bwa Kongo ni bimwe navuga mu higaniro cyaheruka yuko burya ikinyoma kiranyaruka cyane gifata sansere mu kuduka mugabo kuri nubwo kogende ukagenda bwagifyera kwikwega iyo gushitsi y'ikinyoma cyamaze gushinga idarapo ikinyoma kirahunga imyaka 30 abantu bahenda abantu ko ari bo bari victime kandi muri sanzwe ari bo bariko barica abantu canke bononera abandi haragera igihe uko kuri yo kuhashitse kukamenyekana ba bantu watamika ikinyoma cawe bazi ngo bariko bamira ukuri bagasanga finalema wabanywesheje ibirohe yumvire nawe umujinya bagira donc avuga ati twihenze imyaka 30 yose twihenda ku muntu dufatira ibihana abandi kumbo ariko bifatirwa niwe wuyu urumva ugasanga
umuntu yari kuja mu bihano niwe agizwe umwere niwe agizwe umutagatifu niwe agizwe w'akarorero niwe aririmbwa ahantu hose mugabo ugasanga finalema warihenze. Donc twoshimira wanashaka ibihugu byahagurutse bikavuga bati ntibikunda, tugashimira diplomasi y'u Burundi na Kongo kuko nibo bahagurutse bavuga ati no ntibikunda uko bigenda kose tugomba guhangana tugahanganira ku mbuga zose, haba iza gisirikare haba iza diplomasi haba n'izindi zose, ku buryo bamwereke yuko na nyina wundi avyara abahungu. Kuko mu bisanzwe burya iyo umuntu yamaze kwikubita ugatuza akabona yuko abantu bose bomutinya, akabona yuko abantu bose bamwubahira n'amakosa yiwe atawe ushobora kuvuga, iyo hageze umwe ahaguruka burya abandi bavuga ateka turaye ikintu kiva muri ibi bintu. Iyo rero babonye umwe abishoboye n'abandi bashavuga ati twebwe twasigariye iki. Mu yindi mvugo rero nibaza yuko n'urugamba bagwanye abarugwanye, kandi urabona yuko mu bisanzwe iki n'ikindi kimenyetso cerekana yuko diplomatikema u Rwanda ruri muri agoni. Muriko murabivuga ariko ibihano vya mbere vyarabaye bikorerwa abajeneri. Yego. Swift code baravuga bati guhanahana amafaranga ku rwego mpuzamakungu byafatiwe d'abord n'igisoda pana abajenero gusa igisirikare cy'u Rwanda. No kuvuga yuko igisirikare cy'u Rwanda ntigishobora gusubagura ibigwanisho ntibikunda kuko amatransaction bagira y'amafaranga bagura bakoresha Swift code nyene. Swift code iri contrôlée par les Américains. No kuvuga ni nkuko amafaranga yokoze ibyo bintu inzira zo kuyashisha mu zose zazibiwe, sivyo? Ni nkuko ntibaba bagifashe umuntu ko ari igihugu kigiye kugura, babona yuko ari umugwi w'inkozi z'ikibuga igihugu ibigwanisho cyo kumara abantu, atari igihugu ibigwanisho cyo kwikingira. Muri ico gihe barinze bagufatira ibihano baba babonye bati si M23 si twigwaneho no Rwanda rwateye Kongo, no Rwanda riko gwisha abantu ngaho. Rero hako tuguma babicisha ibigwanisho bagurira iwacu kuko hari amategeko agenga urudazo rw'ibigwanisho. Muri ico gihe baravuga bati twarihenze hagarika abo bantu. Turi mu gihe kuva bafashe irya bihano vya mbere intambara zakomeje ubazanye ibihano vya kabiri. Tuvuge ko ibihano vya mbere atanga uvyari bifise bo ibihano uko bigenda bikurikirana ntiba bitangira rimwe kuko hari ibihano bisa n'inkebuzo bavuga bateka tumwereka yuko ivyo ari karakora tutabishigikiye, tumwereke yuko abandanije yica amatwi ejo dushobora gukora ibindi bintu tukamujwigiriza neza. Urumva bakaraba uyu umuntu akomanaje umutima niho basubira bakasubira atereka twongereye ikindi gihano. Ubu barabona bati kumbure yariko asa n'uwemera mugabo akagonanwa n'ubundi, sivyo? Ubu kugenda ku murango ari yabihevye mugabo turabona ko n'ubundi akibunda bundi ijoro akagenda. Reka rero tumunyaze ikindi kintu. Urabyumva? Ejo ugasanga none azosuza kuja kwikorera ubutare atagira hazobushora. Bizogenda gute? Hazovuga ati n'ubundi ndiko nduhira ubusa reka mfume ndeka. Ariko iyo hageze muri ico gihe ibihano bigenda bikurikirana bisumbanye bukana, mugaragara igihe bavuga bati rero cette fois uyu muntu ni intumva, uyu muntu ni intabarigwa, reka yo dukoreshe mu wizuri for. Niko utubihano bigenda bisumbasumbana. Muravye iki gihano igihugu cy'u Rwanda kironse mbere ubona n'ishiramwe isanzwe rihanira agateka kazimuna muntu Human Rights Watch ariko ravuga ati 6 millions de voix kugira bashobore gusaba yuko ivyaha ndegera gutungana ivyo byabereye mu buseko bwa Kongo bishobora kuja imbere ya sentare mpuzamakungu. Kubona umukuru w'igihugu Kagame ari mu bantu bashobora kubazwa bino bintu, tuvuge ko u Rwanda ariko mwezi yamarere muri no buseko bwa Kongo bo bisanga ivyo n'ama preliminaire yo kwerekana yuko deja gwamaze kubakize. Abantu bose baramaze kubona bati umuntu agomba kuhanirwa bino byaha ni naka. Uko bona batanga gufatira ibihano amarezo yashagafatwa na Nations Unies, Union Européenne mugakata imigenderanire. Ubwongereza bwagufasha guha amafaranga agera kuri 60% ya budget bakagukatira kugaza muja mu manza. Amakuru akavuga ati nsubira kuja kugura ibigwanisho, sivyo? N'ubutare wahora ushora no munsi ntibusubire gukorerwa ngwaho mu Rwanda kuko subwanyu. Hajya mu isango burya ingwariza cyane mugabo umuntu aremba buke buke agateba akagenda mugabo bakivuga bati n'imitende. Kandi wamubona? Wamubona. Ataragoroye. Mu yindi mvugo nibaza yuko nuko amakunga asa no karere ku Rwanda yuko bamaze kurushira mu rutonde, bamaze kuba akize ivyemezo byose bamaze kuvyegeranya yuko amabi yabereye ngaho oye ariko nyirabayazana.
rero no kuruha amahirwe yo kuvuga ati basi heba sivyo bivemwo noneho ubu umuntu mwiza dusubire twige ivyo wawe mugabo hariho ivyaha naho uvyemera naho bisabira ikigongwe bidakunda hari ivyaha bitabarirwa uteza kwita ubutungane hari ivyaho wita ubutungane yego naho buvuga ati wasavye imbabazi uritaba ubwo sivyo bishobora gutuma igihugu cy'u Rwanda kidashobora ayo macrime contre l'humanité ibintu byinshi bavyarabaye ni ivyaha bituma naho ugira gute guteza kuba kwita ubutungane nuko bimeze umukuru w'igihugu Paul Kagame yarigeze kuvuga ati kuja mu Rwanda no kuvayo byose nico kimwe ati kuja muri Kongo no kuvayo byose nico kimwe muravye n'userukira igihugu cy'u Rwanda muri Nations Unies yarigeze kuvuga ko ari ivyo bakorana na M23 tuvuge ko u Rwanda iyi nzira ari imwe ishobora gutuma rugondo bo sinzi burya abantu baragoye hari abantu bagira amazosi agumye cyane umuntu urinda agashika no ku mwobo w'urupfu akikwemera yuko utamushobora atemera muga muhindi mvuga burya kwanka bo kwemera bo kwiremesha boreka akagozi kariho karadweza akagozi gateraga abantu yego kabisa buriko murabitubwiye nabado n'ibihano bicitse Minembwe hariko abintambara M23 iri kurakubitwa cyane tuvuge ko muri uno mwanya haba muri diplomasi haba no ku rubuga rw'intambara igisirikare cya Kongo gitara gikomera gusa bo Minembwe wanashaka n'agace gatoya hajya ni intambara yabaye niniya nk'uko wumva abantu intambara ya Minembwe urubuga rwabereye kuri rezo sosio gusumba ku rubuga hariya gushamba hariya ugiye kubiraba nta muntu akomeye aje kurwanira mu bikwembe bya banyina ngo avuye ngo jewe ngo ndakomeye donc bizanga nge n'ikindi cyaha bakoze cyo kugira ntuze bouclier yime mwini mvugo ubu expose abo bantu ku rupfu kandi wewe ari uri kurakwiye urwo rupfu ni ikindi cyaha kiba recorded bakagishira mu byaha bajya abantu bazobazwa kiravuza ko intambara ibera mu basivili ubagize bouclier ugomba kugwana gihindurwa n'uwo mu Rwanda mugabo kuza ugatababiza mugabo uca uja kwihama mu mwobo wo musi gitanda ho nyoko naso baryamye ukavuga ngo umusirikare uyu ngurakomeye ngo umusore nguri dubu caye nguri intare tibikunda hawe kina cugiye kuraba izire zose sho zabo uzuna zirabe muri iyi misi hazigaye havuga zibiri na zone zaragabanutse kuko nyinshi zarabaye desu kuko basanze barabeshwe abanyamurenge beshe baramaze kubona yuko intambara atari yabo bagizwe ibikoresho gusa bapfishiriza y'abana batagira uko bangana bapfishiriza y'ivyabo abandi basubira guhunga mugabo n'umunsi ugiye kurabasanga inyungu zose z'iyo ntambara zatashe kuba basutse akabahenda ngo ivyabo atari byabo ama mu banyamurenge harabayeho n'icago cyo kuvyara imfura zitarizo abantu gasanga baruhura abandi aribo bari baciye ubwenge aribo bashoboye guhabona igihendo canke umuntu agomba gukoresha ubwoko bwabo kugira ngo ashike ku nyungu ziwe abo bantu bari batangura kugura kugira ngo abari bumvisha ahubwo bene wabo yuko urugamba rwabo abana bari ko barapfuna umunsi bazoja gatwe kabande none bazoca mu nyuma burya bizoja ku gatwe kabakanyiki bijoga gatwe kabanyarugabo bijoga gatwe kabarubegwa bijoga gatwe kabajya abantu bitwa ko ari bo bantu bateza kurabira ubwoko bwabo ico baha amahoro ico baha umutekano nico bahiterambere ko no munsi kujana intambara muziko iwabo kujana intambara musi y'urusenge iwabo ahantu basa n'abanyina nabavya bana bayinasenge bari bazi yuko bajanye y'amabombe bakajana y'amagrenade bakajana y'ibikompora bizoturikiraho abavyeyi babo bari hindi mvugo no barabatanze ico rero nibaza yuko ntikizoja kubaza wa FRDC ngo kibazwa bagiye gufatana nabo nk'abarundi niki bababwira bati misi yose va muri abo bantu va muri abo basivili mugomba ko tugwana ngo duhane urubuga dukubitane muga ntibemera muzokumva bahagaze imbere ya kamera bati burya turafasha igihugu Kinshasa turayibona ni Bujumbura turaje mu kanya kwiyumvira uti no muntu yeske yibaza yuko ibyo ari karavuga amakuru yaho yicaye tutayazi uno musa amabwongo bariko baragurwa amabwa babonye ntituyazi
uribaza yuko intambara y'ikiraba hariya nimba FDN mbarihire na FRDC ukamweye ko babyabananiye gufata Minembwe nizambabazi za leta zivuga ati ngume nsemerera mvuga nti nyabuna mwe ntimuri abanzi banje mwe muri abene gihugu bahana ni muveyo dutanga amahoro hanyuma abantu baje kubinyegezamwe bavuye mu Rwanda n'ahandi abari bo turasa canke tubirukane batahi wabo basubiri bavuye si kibazo cyo kuvuga ngo harabananiye hoya kudekanta ikibazo cya Minembwe ni ikibazo cy'iminota nicyo kwizisaho izo ngabo zo zivuze ati turahafata turabafatisha iminwe bo bafata mugabo bereka makungu bati twebwe murabona ibyo reko ravuga byose ntiturimwo ntitugomba no kwica abo bantu mugabo kamembe aho bari ni muri Kongo hagomba kuba contrôlé par le Congo aba bantu n'abanyarwanda biyise abanyamurenge bagaca bafata munyenga bakabagira bouclier yime bakanyike abanyamurenge n'abaroberwa n'aba Moyize bati ni sawa bagaca biryamira igoma bakaryamana gwanangana ntuza nabisima harya abo no bariko bakwegera bene wabo nayo munsi bovuga ati turafata Minembwe section imwe y'abarundi yo hafata nta kigoye kirimo bigese ibintu byo kuvuga ngo urubona ngo intambara yabaye ndende no ni impuhwe zabajya abakecuru zabajya batama zabajya abantu b'abasivile bari mu Minembwe mesino kudekana ikibazo cya Minembwe ni nkaka kanya ni nk'umwanya wo gukubita urugo bashaho sinzi kurabona inyabo yifashe imbeba mbwa ikayifata inyabo yahaze ntirya igumi yikinishirizaho gusa icyaruka gucya yikeberezaho nyine kubwira igumi yibona ngaho kugira ngo munda habaze haboneke ukuntu ahija kuja nayo kuvuga ngo ingabo ngo za Kongo ngo z'u Burundi ngo za Minembwe bayibona ngaho bakibaza no kubera iki kibarabishaka umunsi hoboneka impamvu canke bavuga ati ubu rero harageze yuko uko biri kose twarahamagaye biranka twarageragaje biranka bakabwira makungu bati twebwe iyi ntambara mwirawe neza les victimes zijya kubamwo ntimuje kuzitwegeka ko muzehe kuri aba bantu tugiye kuhafata ni umwanya mutoya muri kumwe bitubwira ati ni umwanya mutoya turi mu gihe ugiye kuraba amasezerano ya Amerika kuvaba ubona ko atarakurikizwa ahubwo ubu bageze mu bihano tuvuge ko Donald Trump afishawe naniriwe cyangwa ariko bihakanye bose so kunanirwa burya intambara bayiha karandiriye abanyamerika mu bintu byose bakora bariha timing bakavuga bati etape ya mbere tuzokora iki gikunze sava etape zikurikira cyatuzireka byanse tujya ku ya kabiri mugabo nagenda kubwire buke intambara canke ibyo barimo byabo byo guhuza abantu uko biri bigira karandiriye bihagira na bije ibyo bapanze nta kirengako nta nikivako ubu bakibona ko bagifata igihano kimwe ni ukugenda basogeza bagenda baraba bati mbega karendere yacu itariki ya nyuma yo kumara ikibazo niyi ingufu za nyuma twateguye kuzokoresha kugira ngo tukimare burundu nizi ntibarazishikako hageze ko bazishikako rero abo bantu bataramanika amaboko bavuga ati turabyemeye babageze ingorane ni nk'ibyo babonye byashikiye ba Maduro Amerika jese ndayikunda cyane mugabo ndayitinya yego vraiment iratinyitse mwovyanka mwovyemera Amerika muri yisi rakomeye ku bintu byerekeye gisirikare ibintu byerekeye ibi bintu byuko bakontorora amasiyanse y'isi bagakontorora sante bagakontorora les finances ari gute ni babi gupingana nabo wishese ni wosha ukareka uti Kagame ivyo ntabikora ntibagire n'umukunzi oya murakora nibyo mwumviye yokorana mugabo ugombye kwigira petit frère wabo utarimo baravuga ati pakesi baguhamagara bavuga ati we iyo twaba dukorana turabihagaze tugiye gukorana urya rezo interest zawe ngizo iyo twumvikanye nabyo bihagarare ngaha nta kibazo ugaca uvuga ngo eka barakubangamira ndeho kuja kugira ngo bagire obstruction muri vision zabo
nibaza yuko ntawe mbona yo bitambika imbere pe. Amerika nta kijamo Aya. Kandi je mpanura abanyarwanda buryo kuboko utari buce urakuramutsa. Nta kamaro guhangana n'umuntu uze kutazoshobora. hari abavuga bati Amerika iraba ukomeye takanya yumve twifise rubaya Ntiraba ukomeye kuko nudakomeye shatira mukomeze. Yego. havyo kuvuga ngo Oya. None hakomeye nde? Uwo yabonye akomeye ninde? avuga ngo uvise rubaya bashaka. Oya. Amerika wemeye ko ukorana nayo urakomera kuko ntuburi kiri wewe. Uri Amerika kuko uri kurwanira inyungu za Amerika. Muri ico gihe n'ubwa ngo je ndakomeye. Niwe guhaye ngo bukomeze umunsi umwe shatira bukwaye kabwambika uwundi. Ko imeze. Ubwo Amerika iramusitanga ubukomezi ntarabaca bimenyera ati ubukomezi nzoga. Aho niyo rero ugira uyigize uca wicuza. Amerika ntikunda no. Bikubwira ati tugira ibi ni irero patro. Umujaro ntaharira na shebuja. Jamwe Ntibikubu oya bishoboka. cya bintu birakomeye. Uriko urabidusigurira turi mu gihe mu buseruko bwa Kongo nkuko muri ko murabitubwira byasabwa yuko gushikira zino saha ingabo za M23 ziba zaramaze gukijura. Ibihano ariko bifatika u Rwanda hamwe u Rwanda ngo bananye rushigikira M23 cyangwa u Rwanda ntirushigikira M23 M23 ikabana irasa amaherezo y'ino ntambara mboni kwigana igiti n'igishiko bizotembera rimwe. Nuko byose biraja inkono yo ku rusenge ihita niri kuziko niri mu mbari zose zigacika injo zimenekera rimwe. hago witeze gufungura Ivyo ntumbati. Ko bimetse. Turi mu gihe abanyamurenge hagati yabo tuguma tubona bari imikibiri hari ababona yuko umenga ikibazo cyabo ni Kongo hari ababona ko ikibazo cyabo ari Rwanda. Ubona abanyamurenge benshi bariko baratahura yuko nta muroza buri umukaravya. Bandaye. Kubona abanyamurenge benshi bariko baratahura yuko ibibazo byinshi bafise. Amagorwa yose ari u Rwanda rwayabateye. Yego. Tuvuge ko ari imwe mu nzira nziza ishobora gutanga icizere ko umukongomani agiye kubana neza n'uwo. Byokunda ari uko bose bavyumvise uko. Mugabe yahamaze kuvukamwo ibirira habiri nka bijya navuze. Usanga batabona inyungu zo kubaho mu buzima bwiza kw'abavyeyi kwa babo. Aho bavuka akoro baharanira yuko ho ubuzima bukwiye abantu bakamererwa neza. Bakamara kubona yuko ibyago byateye waba ari byo basumira bikawubakira amazu bikabigishiriza abana mu mashuri azimvye. Ico gihe bagafata yuko bakorana n'umwase w'ubwoko bwabo. Muri ico gihe biragoye. Bimwe byitanga no kubyara nabi. Hariko Imana ishimwe kuko iyo hagurutsemo abandi bavuga bati twebwe tidushobora kwemera kujana n'iki kinyoma cha FPR n'icyayi cy'u Rwanda. Twe turabakongomani leta yacu ni ya Kongo. Ibyo dukora byose tugoma inyungu zako kuko ni hiwacu. Niho muri gakondo yacu. Abo uyu mwanya bakiro kandi uri kurabira muri no misi igitigiri cyabo bavuga uko cyatanguye kugwira. N'abari barabeshwe n'abarya bambere uno bose batangiye kumenya ukuri. Bakabona ko finalema babaye ibikoresho by'u Rwanda mu gusenya no gusenyera ubwoko bwabo. Ubwo si bimwe bavuga ngo ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka. Icyo waba kimaze 30. Charambe. Kirashaje. Bidusigurira kubona ama entreprise menshi y'u Rwanda yari ko arashingwa ubu akaba ari yageze ku rwego bashinga rafineri bagahingura ubutare bwabo. Ubwo butare binavuga ko buva mu gihugu cy'u Rwanda cya Kongo. Tuvuge ko Kongo hoja kuraba neza yari yamaze kuba ubuseruko bwa Kongo bari bwaramaze kuba akarima ka Kigali. Hari abanyamurenge nabo bivuga neza bavuga ati mu bisanzwe ufashe FDLR intera hamwe kazitanye n'umunyamurenge kongera ko umututsi egare ubutara ni korota. Urumva bariko bashaka kuvuga bati u Rwanda rugomba kwirondera ubutare hariya rugenda gwitwaza FDLR kwitwaza abanyamurenge n'abatutsi mugabo rezilita bashaka ni korota.
uno munsi nimba amakungu ariko aravuga ati nibwo butarehagarika kuko uraza ko hari resolution yabaye muri Union Européenne ivuga ati icambere dufata nuko hari amasezerano yarahari hagati y'u Rwanda na Union Européenne yo guhanahana ubutare n'ayandi mabuye y'agaciro barayahagaritse mu nama ya bose. Uno munsi ugacibona Amerika nayo yavuze ati ahubwo dufatiye ibihano rafinerie yo mu Rwanda kuko irafina ubutare buvuye muri Kongo kandi n'ubwibano kandi buvayo bugashika mu Rwanda bushesha amaraso. None aho Rwanda bacavuga yuko Kongo mu buseruko bwaho barakarima kayo gute kandi deja bizwe. U Rwanda nta butare bufise. Ndavyo nzi. Abanyarwanda bari bishimira muri komande. Jeso me vyanditse gabo ntabukunze genze ko bavuze ko ari bwa Kongo. Ego. Muriko muradusigura bino bintu turi mu gihe buherutse umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi witwa Kongolo yagiye Kongolo Jacques yagiye na cacanizi za Baraka mwebwe nk'abakurikirana ingendo rujya rugendo mwagwakiriye gute kubona Kongolo avikisha asakaza za Baraka bibogobogo nk'umunyamurenge mwakira gute umunyamurenge avuye Kinshasa aje muri wabo? Mbo ubwa mbere hoho sinzi umuntu yigeze kumbaza ndavuga nti rujya rugendo canke initiative Kongolo yari karakora muri kiya gihe byageze impact negatif pour moi. Ubwa mbere bivanye n'uwabikoze bivanye na etat d'âme yiwe na influence y'abafise kuko kugira nda kwishura ico kibazo byonsaba kubanza kuvuga Kongolo Jacques uko namumenye kuko ubwa mbere hoho numwe mu banyamurenge baronse amahigwe aje nk'impanuka amahigwe yagiturumbuka atigeze yibaza mu buzima bwe yuko ayo mahigwe yo yaronka tabyo yigeze amenya kuko ntuze gaye hari igihe witegereza umuntu ukaburana umutunzi w'amafaranga n'akarorero ariko witegereza ayo mafaranga icamariya abandi cyangwa icamariya y'uwabo ugasanga nta na kimwe muri ico gihe ayo mafaranga agaragara nk'amafaranga yatakaye ninga yatakaye ko nta cyamaze n'intebe z'ivyubahiro rero uri kuravuga hari igihe intebe ishobora kuboneka mu gihe gikwiye kanaka ikicagwamwo n'umuntu iyo uwo muntu ubwoko bw'iwabo canke abiwabo bagize ibyago ubutabazi bwategerezwa kuboneka kandi burondewe canke bifashijwemo na wa muntu yicaye muri ya ntebe ntihagire ico akora. Iyo ntebe kuri ubwo bwoko ni mfa gusa kuko nta cyayicayeko. Undinde gato ko ngomba kwishura ikibazo umwanya muremure kuko usomye muri Bibiliya hari abagabo babiri n'umwe n'umugabo wundi n'umugore Daniel. Ugiye kuraba witwa Nehemiya nawe yakorera ibwami nka kujya Kongolo akorera kwa Gisekedi mugabo iwabo hari harabaye intambara ibyaho byose birabomoka imihana irasenyuka ibintu byose biba nabi hamwe n'ishengero ingoro y'Imana ibomoka. Ntibyamukundiye kurya ntibyamukundiye gusinzira kubera umubabaro afise uturuka ku byago byashikiye abiwabo. Yahisemo gufata amariske yo kujya kongorera umwami amubwira ati ndababaye ku mutima mfise ikibazo gikomeye kandi umfashe kugira ngo iwacu haboneka amahoro iwacu hasubira hubakwa. Iyo niyo role Kongolo yateza kujuwa uno munsi mu gihe yicaye mu biro muri presidence impande ya President Kisekedi. Malheureusement ukurikiranye buke buke wese ko ariko arabikora.
igituma navuze ngo yagize amahirwe nk'ay'impanuka no kubera iki Kongoro yari impunzi mu ikambi y'impunzi muri Ethiopia niyo yari mu mpunzi nk'uku abandi bari bwagirizana ntuze na Musasa hari izangoze n'ahandi yaba muri Burende mu ihema niyo yari yibere yego icyo yarakoze kimwe gusa nturumva ko atacyo yari ari wovuga ngo ni ari mu bintu byo mu bantu botabaye bene wabo ntacyo bamurondera kuko ntacyo yari ari ntacyo ariko aranaharanira oya mugabe iconze kimwe yari muri gakondo ni association y'abanyamurenge mugabo iri mu kwaha kwa MPA Mahoro Peace Association imwe yari rongowe na Kibasumba niwe yari hagarariye muri Ethiopia Kongoro anje kugira amahirwe rero yo guhura na Kisekedi yagiyeyo akarankontra abakongomani bariyo Kongoro ngo avuge agira icyo asaba ntuze Kisekedi agira n'umutima kubera yari amaze kumenya ibibazo by'abanyamurenge hariya ngo yumve Kongoro abona n'umujene wewe amwibesha ko avuga ati ndaronse umunyamurenge atahura yuko abanyamurenge ari abakongomani kandi leta atakibashakira uyu muntu no mwiyegereza yomfasha kumvisha abandi banyamurenge bene wabo bakava inyuma y'iyo ideology ya FPR bakaza tugafatanya kubaka igihugu nuko byagenze Kisekedi avuga ati wewe rero uko biri kose wewe ifoko ndakwiyegereza niwe nkeneye urabyumva yamwibeshe ko mu bisanzwe impanuka ziba rero ugiye kuraba Kongoro Jacques ntacyo dupfana nta na kimwe jewe ndiko mvuga ikibazo wanyishuye wambaje ndakwishure ugiye kubiraba bagaragara nk'umugabo w'amajambo menshi amajambo ari mu ubwirasi amajambo ari mu ibinyoma umugabo agerageza akayambika ikoti yo kuri ayaye kandi atariyo amajambo y'ubwirasi kuko umwumvirije mu kanwa kiwe aramaze kuvuga amajambo je nkayumviza nkavuga nti umuntu arimo akantu ko bwibone kandi ubwibone ntacyo gutabara cyane kuko bavuga yuko ngo fonction afise n'ubwirasi irata ku banyamurenge bene wabo ngo intebe yicayeko icubahira afise no munsi ko atamunyamurenge numwe we yigeze akironka ari we wenyene dushaka dufate ko ari byo none wogaruka kubihimura cyangwa kubibona ko cyangwa uvuga uti iyi ntebe ndoze reka nanje ko naduze hagara mu bushorishori naye nduze bene wacu ndabakure muri aho gasuzuguro n'izo ntambara ndakomeye uza kubabwira gusa yuko abanyamurenge bose bokwemera bagutinye bumve kuri igihangange kubera uvuze ko atawundi muntu aricara muri iyo ntebe yaranabeshe sibyo ko Kongoro so umuntu akomeye ku buryo uvuga ngo niwe munyamurenge akomeye ku isi canke muri Kongo yarabaye vice president de la République y'umunyamurenge Zarias yarabayeho vice ministre des affaires étrangères Bizimakara abo bose basumba iyo ntebe y'umukonse wa president yarabayeho ubu muyize nyarugabo ntiyigeze kubona ntuze SSS ntuze chef de cabinet civil wa president Kabila ni igiti gikomeye gusumba ibyo byose ari karavuga muri Kongo ari karabesha none yibaza ko kuba konse wa president biri hejuru y'ipete ry'ubu general Kongo bisaba general barimo b'abanyamurenge eske kuba konse wa president birasumba kuba ministre Alexis Gisaro sumushikiranganje sumunyamurenge abadepite ba Enoke n'abandi bose s'abanyamureza abo bose bari hejuru yiwe urumva rero mu bisanzwe avuga imvugo y'ubwirasi gusa mugabo kwerekana yuko abantu bamutinyira icari gusa nuko avuga yuko arakanwa ngo k'umukuru w'igihugu ngo nakanwa ka president yeske ivyo bimarira ko munyamurenga gorewe muri izi ntambara ziko ziraba kubura kanwa kiwe bimazike bimufashike uravyumva
igihe yashika Kinshasa Kongoro n'umuntu yahunze abanyamurenge bene wabo bose abinyegeza kubera nta influence yarabafizemo uravyumva yahunze abari muri politike ahunga abari mu gisirikare cya FRDC ahunga n'abadepite canke abandi gusa agerageza kwimenyekanisha kuri Alexis Gisaro kuko yabona ko azomukenera kuko Alexis Gisaro nubwo ari umunyamurenge umugore wava muri famiye zo kwa Bakisekedi urumva nawe ntiyamwiyegereje ngo kumukunda cyangwa ngo bamenyane ni kwa kuntu avuga ati ngumi bwawe ibyo ntihagira akantu kankoroga uyu mutama zose ruke amvugire doko rero usanga muri ico gihe umuntu akwiye kwibaza none ibyo yakoze Kongoro biragoye donc ntaco yafashije ubwoko bwabo ntaco ntikigaragara kabisa kuva shika nta mpindukira aba aya mu bijanye n'imibereho y'umunyamurenge muri Kongo reka nakwereke igituma mu bisanzwe umuntu agiye hajya kugira akorera inda yiwe canke akorera inyungu ziwe ntagomba undi muntu yokora ikintu gitabara bene wabo kitamwitirirwa umuntu w'ubwibone yamagomba yuko n'igikorwa na initiative zakozwe n'abandi swati baremera azitirirwe abe patro wabo kandi ataco bakoranye kugira ngo ya manota ashaka nimba ari kwa President Kisekedi abari we yaronka kugira ngo na ya budget nimbe ije hari ikintu ko gikeneye budget iyo budget abari wayigera n'utwo tuje ari ndaguha akarorero hari abanyamurenge babiri umwe yavuye muri Etazini uwundi ava muri Hollande bafise umubabaro ukumva ibyago biriko bishikira abavyeyi babo ahaye mu rubuga rw'intambara za Minembwe n'ahandi umwe yitwa Sebakiana bariko batwumviza baramuzi uwundi yitwa Shikiro Eugene baraje basiga ubuzi bwabo bwiza basiga imiryango yabo basiga umutekano bari bafise hiyo bamena amashamba ya Kongo baza gushika haza ibogobogo za Minembwe baje gutakambira abatware ba Kongo abasirikare bavuga bati nyabona twese abanyamurenge ntituri inyuma y'u Rwanda ntituri inyuma ideology ya FPR abavyeyi bariko bagirirwa bashikirwa n'ibi bintu n'abavyeyi bacu n'abakongomani kuko natwe turabakongomani kubera ishaka ryinshi bagize baraje basiga ibyo byose baraza hajya nta mushahara nta appui nta muntu n'umwe mugabe ico bakoze kimwe barageragaje barakora aya ma contact kugeza aho abantu bumva akamo kabo bantu leta iravyemera iravuga ati reka turondere moye zose zishoboka dusove abasivile bari muri Minembwe dusove abagwaye dusove abantu kugira ngo bagire ubuzima busanzwe uravyumva bamaze kubikora biramenyekana yuko hari abanyamurenge bandi baje bakavugana n'abautorite ba Kongo aho kubashigikira ngo bavuga ati ndabazi niyo initiative barimwo ndayizi ahubwo abo bantu ko batugeze imana tukabona abantu baza kuri tere bakemera guhamagara yabo kugira babane n'abavyeyi hari yayi leta nibashigikire ahubwo barabe n'ibikenewe byo gukoresha ibikoresho twobaha bakora kugira ngo basansibirize bigisha abantu abo bantu bamaze gushika aho hantu ico bakoze niki ubwa mbere batanguye kwigisha amoko yose ahabaye pacification babereka bati abanyamurenge abafurero abashi abanyindu n'ababembe niki twame tubana amahoro izi ntambara si zacu nyabuna mureke tubane kuko twame tubana kera abo bantu bari baje bavuga neza sivyo aho hantu bashitse amasoko ntiyarema kubera umutekano muke amashuri yari yarugawe ibitaro ntivyakora sivyo abantu batangwa kugira ingorane z'ubuzima kubera ako kaga k'intambara FPR yabasutsemwo ifatanije niyo yatwirwaneho nabamo yizanya rugabo n'abandi bamererwa nabi ivyo n'amarikode nibaza ko
na za Human Rights Watch canke za UN Security Council nibaza ko yabigize navyona uravyumva ugasanga abo bantu baramerewe nabi mugabo kubera amanama n'akigoro k'abo bantu abo bagabo babiri ndakubwiye abantu batama bavuga bati kabisa FRDC abantu bahari bose bafashanye muri urwo rugamba baravuga bati reka aba bantu tubugurure n'ukuri agira ubuzima busanzwe reka nakubwire gaye bashitseyo amasoko yugaye amavuriro yarugaye amashuri yarugaye ariko ikibabaje ni kimwe nuko bakongora bamaze kumva yuko iyo initiative ya Sebakiana na Shekiro leta itanguye kuyiha agaciro baciye batangwa niwe yaciye yiruka mu gutwe kwa Kisekedi no mu bandi ati gende umunyamurenge ivyo bintu mugomba gukora hari byo gufasha bene wacu niki vyoba ni vyiza ariko mubiretse akarugenda bikorodona ndavyifatire mu minwe urumva bimwe nakubwira ayo mafaranga n'ivyo bintu mwoja gufashisha abantu hariya biragoye kandi leta ari yemeye nugusanura ivyasambutse kubera initiative yaraseba n'abantu uzeye na Eugene mugabo bumve hatangwe kuzamwe amafaranga bumve leta itangwe kubifata mu minwe hari cyokorwa kongora ati mana ibintu bikunda aya mafaranga arancitse sibyo ahubwo atangura gufata ya initiative ibona kubwira ya Sebakiana na Eugene agomba kwirekipera ngo ibe gwiwe katari we yikoze ahubwo agomba kubabwira yuko bebera bagakorera munsi y'amategeko yiwe batavyemeye naho ubushobozi canke imfashanyo canke ibyo leta yemereye kubaha atajya bazigera baronka kubera arakanwa ka president nuko nukuri ayo n'amakuru y'imvaho ndiko ndakubwira uravyumva yego urumva ko ari umukonse wiwe peut-être barumvikana yumva umenga nivyo aramuha uburyo bwatishira bari abagabo bene wanyu bari hariya aye barabe ibyo bakora hanyuma dutegura ingene tuzosanura Minembwe turabe ingene dufasha abantu batakaje ibyabo ibi nibi iki miru amahera yose barayatwara ngira nari yamwajaye mu bibogobo kuko yabanje kubwira leta ya Kongo yuko d'abord ari we munyamurenge yemewe yuko yobanza d'abord akaza kumvisha mitiwalite y'abanyamurenge iri mu Burundi Bujumbura yuko yoheza akayimetriza neza ikamufasha gusensibiliza abantu kugira ngo bave inyuma y'iyo ideology ko mitiwalite y'abanyamurenge yahe Bujumbura nta namwe yamwitavye wapi hakamu uwe ntibashobora kumwitaba ntibamwemera urabyumva abamwitavye n'abantu b'abagabo bakenda n'abaza amazina yarabahamagaye abahuriza ahantu mu Nyakabiga arabacurira amajambo hanyuma umwe wese amuha $20 ngo nizo ngo leta yamurungikanye ngo agafanta kabo ibyo ntibavyidoga twumva none uwo muntu uri kuravuga donc aho kuza gushikira initiative ya Sebakiana na Shekiro yaje kuyisenya bimwe avuga ati ibitari ibyanje bimeneke muntu wikoreye turatugabure ni wankana bigire gute bimeneke aho karere bose kukibuka uravyumva rero nibaza ikindi kintu yakoze kicerekana yuko mu byukuri ataca ari karafasha bene wano muri zo ntambara agomba ko bazigumamwe ahubwo hari abantu bari kubagwana kuri kote ya twigwaneho abantu bagwana kuri kote ya M23 imisoro y'abanyamurenge aba babiri Sebakiana ntuza na Shekiro bagaragaje gukontagita barabwira ati ni mutoroke muve muri zo ntambara zanyu bishikana ku gisirikare cya FRDC barabafata barabakira aho kubantu baje ngo babigishe nyene babakire berekane yuko n'abagisigaye boca bavayo leta itarikira bagwanya ku ngoro yumvise yuko abo bana basohotse bakamara gushika ahibuvira bishikanye mu maboko ya FRDC yaje ariruka bukuba yabayoye ngaho
abacisha ikaremi abaruhukanira mu gasho Kinshasa. Eske uko no kwankuraje abantu guheba intambara cyangwa no kwankuraje abantu kuyigumamo? Nimba umuntu yishikanye akishikana kuri leta akaza ati jewe ndi mu maboko yanyu kandi hakiriho abandi basigayeyo, iyo politiki iyo propaganda yo kugira ngo abo bantu bari nyuma ya FARDC bame ya ntuze ya M23 natwigwaneho niyo FPR yabo, none wumva basigaye bazovayo bazi yuko bazoshikira mu gasho ankoro Kinshasa. Ivyose ko ngura bigeze none ntivyabaye. Uzomwenda bagende amazina y'abahungu bapfunze. Abo gwaruka rusigaye ugavuga ati kumba nimba ari uko batubeshe. Pariko batubwira tuve inyuma y'izi ntambara kugira baje kutwicira Kinshasa barupfungireyo. Kureba abavyeyi bacu tuzofuma tuguhaga amande nuko bimeze. Ivyo bintu urasanga biragoye kuko ugiye kuraba amafaranga, ugiye kuraba hari ikindi abasore bandi babazarendo mugabo bari mu bwoko bw'abanyamurenge bitwa ntuzeye, bitwa Gumino, nabo ntibari kuri kote ya M23, ntibari kuri kote ya twigwaneho, ntibari kuri kote ya FPR, ahubwo bagwanya abo nyene leta nabigwanya. Mugabo amafaranga canke ibikoresho byo kubafasha niki bagiye kuvuga ngo babafashe bagire nk'abandi, abakongoro bavyitambitse imbere, ndetse no mu koloneli yarahari ikafureko baramwica, n'ubundi mujene wundi bagombye kuvuga ati dushire mu bana natwe tugwanye umwasi hamwe. None uwo muntu usigara wibaza nimba koko akorera perezida wa Kongo agaca yongera akagwanya umugambi w'uko abantu bava mu ntambara, iyo ntambara ikigwanya Kongo, Yesu uwo muntu ari hakinira kuri koti zi nakinira kuri zose, aragomba ko intambara ihera cyagomba kwibandanya kugira ngo agume ayikamishe. Bene wabo no munsi icyo bari kubarunguka ni giki kivuye mu ya Kongo yabavugiye kugira ngo leta igire ikoze kuri bene wabo nta kimwe. Reka ngaruke ndababwira ababizi bari mu Minembwe nawe uzobitoza urubazo. Igihe aba bagabo babiri ndakubwiye Sebakiana tunamuramutse cyane yego sivyo na Eugene bavuye iyo bava muri za Amerika na za Burayi kugira baze gushika hariya, initiative yabo bakoze yo kuvugira abavyeyi babo, yo kugwana yuko ubuzima bw'abasivile butomererwa nabi kubera abo bantu bagiye muri ideology iza kugwanya igihugu. Urazi yuko byageze impact positive nini, mugabo yagiye gucibwa umutwe n'ivyo bintu nyene kuravuga bya bakongoro. Ndaguha karorero hariya bashitseyo ikiro cy'umunyu ikiro cy'umunyu mu Minembwe cyangwa 25,000 y'amakongomani, ikiro cy'umunyu ikiro kimwe n'amafaranga ahema marundi menshi cyane menshi. Mugabo mu mezi 3 bamaze basansibiriza bavugana n'abayobozi ba Kongo n'abasirikare niki, inzira zikugurugwa, ibidano bigatangwa kuboneka neza, amasoko akuguruka. Bagiye kuvayo après 3 mois ikiro cy'umunyu cyarurutse kigashika ku 2,000. Abantu bariko bakora ikintu ciza yego, mugabo kubezo politike za bakongoro nyene zo kuvuga ati abantu ibyo bariko barakora batemeye ko tuvyitirirwa ariko tubikora turabisenya canke bipfe byose nta urumva babakurayo, sivyo? yego. Nagana kugure yuko ubu inyuma y'amezi 3 gihe bavuye base bakiyana bakomwe mu nkokorana bakongoro nyene, ubuzima bwasubiye kuba compliqué inshuro zirenga 50 canke amajana. Ikiro cy'umunyu cyavuye ku 2,000 kirongera kiraduka kirengana hamwe 25,000 cyari kigezeho, ubu kigugwa hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 180. Ale kiro cy'umunyu none Kongo ariko akora iki? Uwo kubatsa isabuni basanze kugwa ibihumbi 15 mu mezi 3 yarigeze ku 1,500. Uno muzi isabuni yindi yagifura ngo akamanyu gatoya mu Minembwe yigugwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'amakongomani 100,000
Kongo ariko akora iki none wewe ugiye kubiraba muri ico gihe Kongo niwe yotoye ya mbere akumvisha umukuru w'igihugu akumvisha inzego za Kongo bagashigikira iyo initiative ya Basebakiya n'abashikiro kugira ngo ubuzima bw'abanyamurenge n'abandi basivile bagoshwe muri iyo ntambara bubeho buhinduke bumere neza. Mugabo no munsi ugiye kubiraba ariko akora iki apare gukora ibikorwa bizanira inyungu we personnel sibyo yego. Rero ugiye kubiraba ubwibone bwiwe ntacyo bumariya biwabo. Kongo nakubwira ko ubuzi bwose ari wabukora. Diplomasi akubwira yuko ya leta ya Kongo ayifise n'ibice nka 80%. Kongo nakubwira yuko akwereka yuko ari wakora iby'igisirikare kuko yarigeze kuvuga yuko ari wagura amadrone kuzoja kurasa izo ntabarirwa ziri hariya. Ariko ngo yagura drone gute urabyumva? Yego. Ugiye kuraba no muzi Kongo rasa nuko umenga ni porte parole y'urugamba. Rimwe na rimwe akanabesha akavuga amakuru atariyo, rimwe na rimwe akamena n'amabanga y'urugamba. Ibyo ba FARDC baba nimba bari kuri taba ya telefonye cyangwa abawazarenda ba ya telefonye bayimubwira ukasanga izo action bari bateguye gukora yamaze kudushira kuri Twitter, yamaze kubishira muri audio yabitanze. Yeske uko so kumena amabanga y'urugamba sivyo? Yego. Hame kinacho ngarukaho mwavuye bimwe bavuga mwaja mu bijombo hariya. Yego. Bijya bintu mwakoze ntibibaho, ntibibaho. Ubwa mbere ho agiye kuraba abanyamurenge bene wabo ni visitor surprise sivyo? Ngo aje kugenda ahagenda ajanye yagutumba uje mu mayimayi deja yakutumba niwe abanyamurenge bagize yuko yabiciye ababo, niwe yabiciye inkara zinyaga izindi barazirya, niwe yabangaje, niwe basenyeye amazu baturiye imirimo sivyo? Ugaca ufata uwo muntu ukamujyana muri bo utateguye imitima yabo ngo bamenye ingene bamwakira, ahubwo ugaca umuha intebe nziza ukayimushyira imbere yabo bamubona. Uzi imitima y'abajya abavyeyi ingene yamenaguritse hajya. Riyo niko zakoze agomba kumujyanayo. Jewe ndamugira inama yari kubanza akajayo wenyene akababwira ati burya ivyo ntambara amaze ngene bimeze mwihangane ukunuku nubwo nakatugiriye nabi mu ruhara mu mutekano wanyu aho bigeze afisemo uruhara kugira ngo tumwumvishe yuko ivyo yabakora yatobisubira. Rero nzomuzana ndamubereke abasabe n'ikigongwe kuvyo yakoze. Byari sawa. Mugabo giturumbuka mu muturuturu mu mutwenzi mwahamagara ngo yemwe abaho bakabona imbere haje yakutumba yakoze kosa. Kiya kintu yakoze ni kosa. Ikindi kosa yakoze ntiwaribonye. None bamubajije amakuru bamubwira ati twebwe ni sawa turi kumwe n'ingabo z'abarundi twibereyeho neza barundi yemwe nta ngorane umutekano barawuducungiye, atariko dufise ikibazo cy'abavyara bacu bene wacu bari hariya mu Minembwe. Ati none twumva amakuru yabo yo kumenga ameze nabi, umutekano w'umutima wacu urahagaze sibyo? Yari kubahumuriza. Nawe warumvise inyishu yabahaye ntivyavuye kuri izo kamera zanyu. Yavuze ngo bariya bo murindire ngo ivyabo ngo ngiye kugura drone zo kubarasira rimwe bapfire rimwe. Iyo ni message bashiriye. Bamuyize Nyarugabo ikinika ati bajya nibo bazi turiko turabahigisha umwami ko bizoga. Yiga baravukana. Kiye iki nta impact positive nimwe vyagize nta nimwe. Bakoze amakosa. Bakoze amakosa. Biye ni bibi.
urugendo nka rugero rurategurwa sivyo yego nibaza yuko rero ko nibaza yuko wari uvuze jewe nibaza yuko yoreka jewe ndi Kongo no mubuza gukomunika kuko akomunika nabi kandi imvugo ziwe tushaka kuzokwegera umunsi umwe Kongo n'abariko bafatanya nayo mu rugamba kuko hari ikintu aheruza kuvuga Imana ishimwe ko yuko icari kuba kitabaye rafuwa paseruza kuvuga yuko Minembwe n'uduce twayo twose tuhegereye twamaze gufatwa na FARDC turi mu FARDC ivyari byo none dufate nkujya munsi nyene amaze kubitangaza ko iyo DF yo M23 ikizi kica abanye basivile bose umuhanuzi w'umukuru w'igihugu yarayavuze yuko ako gace kari mu FARDC ayo maraso izo crime mu bwicanyi bari gusha bwagirizwa nde bagirizwa Kongo bagirizwa abavuzwe ko bahafise ntuze FARDC icya kabiri hari igihe avuga makuru yo guca ivutu abasirikare bari ku rugamba kubatesha morale none umuntu ari Kinshasa aciye avuga ati drone z'inyarwanda ziri hejuru ya FARDC neza neza ku mitwe yabo niho ziri iyo message wahaye ni icya kabiri iyo radare yereka Kongo yicaye mu biro Kinshasa ikamwereka amadrone ari ngaha mu Minembwe ni radare y'abafite rero munami twumvikana ngiye sinzi kuvugira umuvumbi kumuvumba sinovugira umwana kubera nyina yumva urabyumva nukuri uko mbona Kongo ntacyo ari karafasha bene wabo nta nico bomwitiraho bapi kuko hari umuntu ubona nahahagaze wavuze ijambo ugitanga utabanyamurenge baciyemwe ibice bibiri ubu barimwe imigambwe ibiri umugambwe w'Akagara n'umugambwe w'Ubufobagane sibyo Kongo no mu Bufobagane ntibamwemera mu Kagara ntibamwemera none uwo muntu abizuma biraguye donc aho uciye hose muri izo kote zibiri bose baramwidogera nta na hamwe afise influence oya haba mu Kagara nta influence afise haba mu Bifobagane bagatitera iyo sema urabyumva rafa pasurumva ugiye kumvinza wapi biraguye jewe sinovuga yuko ngo ndemesha abantu ngo ari igikorwa kiriyo kirakorwa na Kongo kizotabara abanyamurenge Kongo yarabitoye kugira ngo itabaza abarundi bagende bacungire umutekano w'abo bantu bari menase nibwo bwicanyi bukorwa n'u Rwanda biciye muri M23 na twirwaneho nayo ibindi byovyo haba muri diplomasi haba muri ivyo bya aide humanitaire haba mu bya gisirikare cyangwa nta nama nimwe ya Kongo mbona izohavugira icifashije bene wabo harico mubona ko abakongomani muri rusange naco cy'abanyamurenge bofasha kugira ngo hagati yabo mwaye mashirahamwe barimwo bashobore ubwa mbere hoho nababwiye hari initiative y'abantu babo uwitwa Sebakian uwitwa Shikiro bageze initiative nziza yo kutagira ahantu na hamwe bahagarara ngo begamire ahubwo bagenda begamiye inyungu z'abavyeyi babo inyungu za bene wabo mu kwerekana yuko badashigikiye na rimwe uwo mugambi canke iyo ideology ya FPR ivyo kirakoresha bene wabo bagenda batakamba bavuga bati nyabuna nta yindi nyungu dushaka yuko abavyeyi bacu badasubira kumererwa nabi bazira izi ntambara z'ibinyoma kubera iki abanyamurenge benshi batoje inyuma ya mwenabo nibashigikira abantu babona nakubwiye ibyo bakoze umwanya muto bamazeyo nk'abo Kongore bakubise mu nkokora none abantu baza bavuga ati nyabuna abavyeyi bacu babuze aho basumira bugurura isoko abavyeyi bacu hari abantu bagwaye babuze aho bivuza hari n'abakomerekeye muri izo ntambara babuze aho baja reka bavuzwe sivyo abana baje kwishuri amashengero yugurure basenge ubuzima busanzwe bube hama na Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu aje gufasha abantu bagiye mu vyago abona ingene bashikako ivyo bintu byose muri resultat y'akanya gato mu mwanya mutoya amezi 3 bakaba babishitseko
mugabo umuntu yicaye hariya wakayibonamo inyungu personnel, inyungu zo kwitungisha no gushira mu mufuko, kuvuga ati initiative ko muri tanguye gushimwa, ikaba itanguye kuvugwa no mu mabiro hano ikinshasa. Aba bantu bakabata kuvuga ati leta yabafasha iki, iyi logistique canke ibije bagomba kubaha irancitse, ugaca ugenda uruka ati burya rero turavukana, ahubwo ni jene nayo batumye burya byose nije nzobi. Iyo umuntu aheza mu nyuma waza ugaca ugomba kubasambura no kubasenya, byogenda gute? Iyo umuntu ahezagiye nk'uko akaba abona ikintu cyose yuko atagikamishije gitotuma kibaho, biraheza bikagira ingaruka ku migambi myiza Imana ibifitiye abantu. Bien sûr niko bimeze. None iyo babandanya kuva ico gihe, ahubwo akaja mu bamobiliza akavuga ati nyabuna leta ko tugize ibakwa, tukagira amahirwe tukabona bene wabo bitanga bagaheba ivyabo, bakaza kuvuga bati twebwe twerekana aho duhagaze, ko tutari inyuma y'umwasi w'igihugu, ahubwo dukeneye ko abavyeyi bacu babaho neza nk'abandi bene igihugu ba Kongo. Eske hari ibindi bintu uja kubazamwe uri kuvuga ati shigikira abo bantu? Abantu bamaze amezi 3 bajya mu myobo binyegeza ayo mabombe ya FPR ntuze na twigwaneho, bavuye ahari amahoro bafise imiryango yabo bakora ubuzi bwiza. Mugabo ukumva umuntu aje kuvuga ati oya ivyo bintu je ko ntabirimo kandi ntabone n'inyungu zanje ndabivuga, ugafata yega niko gufata ikirahuri cyuzuye amata meza ukaza utwo duke ugakubitamo zabo, canke yaje gutuma ahubwo amagorwa y'abavyeyi babo, amagorwa y'abanyamurenge ari mezo ntambara abandanya agwira akaba menshi. Ubu ntibaba baratezuriwe n'imikiro cy'umuntu cy'amaso igashikaho, bagatangwa kurema amasoko, bakaja kwa muganga, kuko henda baje Bujumbura daye, sibyo? Abana bakagatereka bige umwana akantubajane, abantu se bobeza yemwe kubwo bw'iwabo. N'ubu ibyo mwagiye gukora mu bibogobogo haya bizogira inyungu zihe? Ni turi ngaho nyene. Hari icyo ubwira abasabakiana uravye iyo initiative bakoze? Ntibocika intege niba bandanye. Yego abane mugabo kameme nabo ifo ko baraba nimba badenonsa abantu mwe nabo badenonsa ku nyungu z'abavyeyi babo. Ikinshasa ni kure boko iki? Ni kure mugabo ubuhinga bwaraje. Bobo ntacyo bakeneye Kinshasa cyane bakeneye ko baba impande y'abavyeyi babo bakabakingira ivyo bintu by'amadubu n'intare nyene bivuga biza gutabaguranira muri bo, kuko birababaje yuko umuntu aba mu gihugu nka Kongo akabura umunyu, akabura umuti, ntaje ku isoko, ntaje kwa muganga, kubera intambara y'amafuti n'ikinyoma gusa cy'abantu bariko yungukira utuntu twabo bababesha ngo nibo batabazi ngo nabagwana shaka, sivyo? Iyo initiative abantu bamaze kuyibona, ture banyamurenge, abakunzi b'abanyamurenge, abantu bose bakunzi b'amahoro bari gushikira abagabo babiri, na leta ya Kongo yari kwiye kubafata mu mugongo ikavuga ati mwebwe erekana ibikenewe byose kugira ngo tubafashe, tubacungire n'umutekano, mugabo mukomeze kumvisha abantu yuko izi ntambara atari zabo, bayoboka ubutware, bayoboka ubutegetsi bwa Kongo. Nta kindi. Tumadise n'abasozera. Umunyamurenge wundi muri rusanga hari hose. Kuba nka Seba biragoye. Muri ivyo ufise gurugaruke kwitangira abavyeyi. Biragoye. Udafise uwo muhamagaro, afise kundi kuntu ashobora gufasha kugira ngo iyo mitima yo kwitangira abandi bandanye ikomera mu banyamurenge. Nibarabe ibyo bitangira bose bitangire kimwe, nibitangira amahoro, bitangira umutekano w'abavyeyi babo. Imyaka bamaze bahunga, imyaka bamaze bicwe, imyaka bamaze banyagwa, bari ibintu byabo ni myinshi kubera kugendera mu kinyoma cya FPR ifite ingorane zayo zo kugomba guhungabanya akarere kose. Nta nyungu bakuyemo. Nuno munsi ndabivuga, iyi ntambara ni yahera hirya y'ejo, abanyamurenge bakabarara mu maso bazoba ati none twebwe twungutse mwiki. Umunyamurenge yadugije urutoki gusa akabaza mu nama irimwe abanyarwanda vuga ati none twebwe abanyamurenge twaje mu birihe ku ntebe y'ibiganiro, baramwishe. Wagiye ikibazo cy'inyungu z'abanyamurenge urarupfuye. Juvenal Gasita ari vice gouverneur Sud Kivu, igihe ibiganiro bitanguye za Doha barondeye kumeza ibiganiro ati la cause d'abanyamurenge cyane nta n'agatire
tine twebwe finale mu byacu bizovugwa ryari tuzojamwo ryari hari isomene yaheze fye bini mvuga y'abanyamurenge nibarehe gucanamwo nibarehe kwimbana bitana ba mwana nibarehe kwicana kuberwa burozi banyoye bahabwa n'umuntu abanka kandi abicishije imyaka myinshi umunyamurenge atavyumva atumva FPR atumva ideology yabo agaca acika umwanzi w'uwundi kugeza aho bavuga yuko babica bo nyene abanyamurenge basigaye bahino bakica bene wabo motive ngo yabaye mu gipinga mitsi yapinze leta y'u Rwanda yapinze M23 yapinze ideology ya no abanyamurenge nibasubire hamwe babane bahuze bahanura bene wabo bataye umurongo si no kurondera inguvu kurondera ibyangombwa bikwiye kugira ngo ukomere gusumbya uwundi umushoboye by'umutsindeho uzoriko wica mwene wanyu n'ubundi wa muvyeyi uvuga ngo wagiye gutabara taje uzomutabara uri kuramuhekura kuko twabutugara n'utunyamurenge byabo twodufobagane n'utunyamurenge natwone none umunyamurenge ko yabyaye utugara akavyara n'igifobagane bose ntibavuye mu ndibo igifobagane kirica kagara cyangwa kagara kica igifobagane ngo babwire umuvyeyi yamuvyaye ati vyina twisha umwasi wamwishiye umwana no nibicare barabane mu maso bose bamenye ko ari abakongomani kandi neza yabo iri muri Kongo itari mu Rwanda. Akabazo ka nyuma turi mu gihe leta z'u Rwanda Amerika zafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda harimo ivyo kutari kuri rafineri yabo kucuruza ubutare buhinguwe ngaho ubu abantu bitega iki ubwa mbere ho urumva abantu bose nibumve yuko amahoro yafise ukwiye kuyahana mugenzi wawe ukayaha n'umubanyi wawe ukamwifuriza kubaho nk'uko ubayeho aho kubera ibihano biguma bifatirwa u Rwanda rero ko byose ari ruguma rutuma urutoke u Rwanda ni gwihanure rubumbwe n'ibyago urihe guguma rusotora ibintu bihitana ubuzima bw'abantu izi ntambara zimaze guhitana abantu benshi miliyoni hafi 14 z'abakongomani ibyaha byabaye ni byinshi abantu bahamutse ni benshi ivyononekaye ni byinshi hasambutse ibintu byinshi ndaba hakarere kose kuzuye impunzi z'abakongomani kandi zose ziva muri hakarere k'ubuseruko bwa Kongo kumva bose bavuga ati ngo bari u Rwanda rubikora ivyemezo bakabishira ngaho kugeza bavuga bati ni mubireke rukanka bagatondeka ibihano bukatugeze mu bihano bishika kuri 4 niba atari 5 amakungu yose avuga ati turaguharira ivomo kubera ibintu mugabo umuntu akabona abandanya kambya gahanga avuga ati ntibikunda ndabandanya haragera igihe rero usanga mu by'ukuri abantu bararambirwa ndabona abakongomani barambirwa intambara nibamara kurambirwa intambara biyunge babe ihanga rimwe barehe kuza barabona yuko bokurikiza izindi ideology z'abandi nta munyamurenge wo mu Rwanda abaho umunyamurenge wo mu Kongomani ntushobora kuyoboka leta zibiri ngo mvuye ngo iwacu ntawe nemera ngo nemere ya hariya kandi wewe karanga muntu kabara kivuga ngo ntiwemera nta muntu agira abakuru b'ibihugu babiri ugira umwe na leta ni imwe yiwanyu abandi bo b'inshuti bo bagenzi ushobora no gukora imigambi y'iterambere canke business yawe mugabo ukamuza uti wacu ni hariya ntugafashe umuntu numwe avuye inyuma y'urugo agitwa umwasi y'uwanyu nguze ushigikiye igitero kije gutera iwanyu uje ushigikiye canke wikoreye ibije gusambura iwanyu saho guha umuntu ngo atereke ngo asambura ahibwe iwanyu naho kurinda ku kiguzi cyose bigusaba urarinda iwanyu neza cyane ndagushimira cyane nyakubahwa Apotre ndakengurukiye iwacu twari cyane n'uwundi wese waba hari yego nuko kuri mikoro cyongere Juste Gare kandi ndamushimire cyane nyakubahwa Apotre byari iteka ridasanzwe sinoganira ntashimiye umusaza yafashe amasaramu neza cyane asigaye kuri mikoro yari cyongere Juste Gare ndavuga ati ntiharamba amahoro ntiharamba urukundo ntiharamba umwe wese kugira iwabo hatekanye kandi tuyifuriza amahoro ndavuga ati babese na festival ushira umusho ushira none